Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bari n'amacuti n'abakunzi bigaragaza kuri Tarsis Hope Ministry TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho twongeye kugaruka muri zino nyubakwa tuhacyane tubashikiriza bigizwe n'indirimbo zikibiriraho, ariko n'umunsi mukibaza ngo kubera ikatanguranye no muziki mugihe mwari mumenye ko tutanguranye indirimbo zihimbaza zigatatira Imana. Uri umunsi mukuru w'abakundanye. Uyu ni Pro avuga ati twebwe twarabirengeye, ati bitubona bisubiramwo, ati uko bikunda kutubabaza, ariko bari mu rukundo tubaramutsa kandi hade nyene nzakuba ndi kumwe n'abandi bantu uyu munsi wa Valentine Day. Hajya nuko mubivuga baraza kutubwira ese uyu munsi hari babubatse canke n'ugwaruka bayifata kumwe bakavyitiranya. Ni kuri mikoro muza ko muri kumwe na Protector King ubwo muramwita Mr. Polo, ariko nyuma yakone nabazani wundi muntu bantu b'Imana bamwita Denis Rwantambara, umukinya akaba n'umwanditsi wa filime. Genda kuri channel ye wandike Denis Rwantambara abisesezo shasha yise inzira y'urupfu. Araza kucona ko n'umuntu yifatira inzira y'urupfu bikarangira yipfiriye, ucumufollowing rero gira subscribe. Nuko hanyuma siza kwandika nyene uno munsi uko namaze kubabwira nza kwandika kumwe nabigeme batatu hano mbona bashakije cyane. Bamwe muri bo turamaranye iminsi mwarababonye batwenze batwenga neza, batambutse bagatambuka neza, ariko barize sinze ko barira neza. Agereka bagenda bereke umwigeme umwe afise imishatsi y'ikizungu, yambaye za Saint Valentin, bamwita Genevieve arwaye ikaze mu nyubako za Tarsis Hope Ministry TV. Mwamubonye yinjira cyane neza cyane. Genevieve tukuramutsa. Amahoro cyane. Zina narivuze nabi canke nuko nyene witwa? Ndibaza ni wihenze. Muzo bakundanye kuri Genevieve uvuze iki? Mana yaje. Nuraca mu rukundo? Jesi nkunda. Kenyuranye cyo gukundana no kwankana bivuze ngo urankana. Oya nkunda abantu gwa rukundo datayavuze dukundane, ariko ibyo fiancé no kubanza kubyihota. Nizo nyene tugomba kuza kudusobanurira mu kanya kugira tumenye nimba arabakiri mu rukundo cyangwa arabubatse, tuze kumenya ivyari byo. Nza kuba ndi kumwe kandi undi mwigeme, ariko ivyo yambaye sinzaraza kubitubwira nimba ari jaune, umutwe akaba kwisa kakatambara kera n'umusenzi, akabanyana yambaye nk'abasenzi, umutwe ni kujya kw'abasenzi ngiye narabigisha cyane. Bamwita Parfait tukwakire, ushobora kubanguka kuri mikoro za Tarsis Hope Ministry TV. Utabise umukozi nta jambo afise uno munsi. Parfait turabise umukunzi Wapi na ndaronga. ariko uriko urarondera? Oya sindiko ndarondera. Oya ndacarindire nyene ubuntu bw'Imana. Urindiriye yizane cyangwa uzorondera? Oya sinzorondera. Urindiriye yizane. Nukumusengera. Aha. Ngeze kumusengera bishigikiye. Neza cyane ndabishigikiye. Fata kagira musore baradukurikirana. So ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana. Kazina yakavuze ni Parfait. Ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana. Rero turabahaye ikaze muze kubana natwe mutwumvirize. Ndabaramukije muri rusange rero mwese mugire umunsi mwiza. Asante sana, ni Parfait aje kubaramutsa. Ari namureke yafata kanya baramutse. Izira ko uwiteguye kuza guhasho imeze neza bari baradukurikirana.
neza cyane nk'uko uno munsi ari umunsi w'abakundana kuri bamwe bamwe. Ariko nyine ndakubaza hajya burya rukundo bavuga ngo uyu munsi nuko bubatse cyangwa izi nkuru zo kuri stade nyine Elipro ariko aravuga. Oya mu bisanzwe navuga ko ari bwo abubatse abamaze kubakana nibo uno munsi bawuhimbaza. Murandika muri comment mutubwire namwe uyu munsi cyo mubuzi ko usanga nyine abantu bavyitiranya nanje nyine usanga nyine atani ivyo nzi mubimbatse my god nzakuba ndi kumwe n'undi mwana mugufi ariko akaba muremure iyo nzakaba vyibushe w'inzoba akaba yirabura imishatsi yo n'ikizungu bamwita Bella ashike hano kuri mikro za Trasis of Ministry TV babaramutse tumwereka na kana kare Bella meze neza mazina navuze niyo canke nihenze wabitora ego no mw'ishuri kirazira kuyoberwa iyo rero kuyoberwa ntiyari impano yiwanje waratisha nuko Bella turakwakiriye kandi turaguhaye ikaze murakoze cyane iramutse abariko baradukurikirana kandi iryo zina nyine urivuge none ufise izina rimwe niba batijwe narabatije kandi mu mazi menshi pana mu magufi oya okay iramutse ariko baradukurikirana Bella ndabaramukije mwese muri rusangi mwese aho muherereye bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bipanye naho uri izina nirya nyene ni Bella Ineza Gloria kaze mudukurikirane kuri Trasis Hope Ministry turabaryohererwa cyane kandi turabakunda cyane urakoze Bella naba tuza kuba turi kumwe rero tuza kuba duteramanye na Genevieve Parfait Bella murabazi mu biganiro bitandukanye twege tubashikiriza cyane kubaburudisha kubanezeza mu kuririmba no mu gutamba tubwira namwe mutarakora subscribe ugira subscribe banye niko bayita Deni niko bayita Yes. abandi bakayita sabone bana n'igihugu ururimi mukoresha ntago nzi ariko nta kirundi kirimo Genevieve Ikirundi nibaza ko ari gusangiza. yayo Oya nibyo mu Kirundi ni gusangiza. subscribe No. cyangwa sabone oya Nugusangiza mu Kirundi. Parfait no kugiriki Nukuri ntabyo nzi. kira Maria mawe Nugusangiza. angeza nakubwire bwira nawe baradukurikira mutari mubizi subscribe yanditse uko nyene cyangwa sabone biri mu ndimi zibiri ntinyutse suko Nuko no. okay mu Kirundi tubisanye mu turuci wacu bavyita kwiyandikisha kugira ubu uzokwama kurikirana ivyo bintu Sawa. cyo bita kuyabonesha mutima yo gufata muheza nuko rero no tuzamba duteramanye nawe uraza kumutumira wacu mu kwandika muri comment hari mafata kino kiganiro kigishushe gisangize n'abandi kugira no banezerwe twinjira neza muri kino kiganiro n'indirimbo y'umurundi uko twaba tubikora uko twatanga n'umurinzi w'umurundi yitwa Elipro akora indirimbo ariko atari zimwe zihimbaza Imana ariko zitanga impanuro twamuzanye kubera uyu munsi mukuru wa Valentine bagomba kubyita Valentine. ariko nyine tubatubwira ko Genevieve uyu munsi wahariwe urukundo ku bantu abubatse cyangwa ugwaruka Je nibaza kubera ko gwaruka gurubu usanga bahendana nibabirekera abantu bubatse kubera ko bobo nibaza ko baba bakundana urukundo nyakuri. Ya. ariko rero abakundanye urukundo nyakuri ariko nabo batarubaka uyu munsi uraberekeye Niharagira nibabanze barindire babanze bubaka ukwiwabo. ariko hari umuntu avuga ati nabise akadimire n'umunsi yo telefone na Genevieve ati duhure hano dusangire uraza kugenda kuko utarubaka cyangwa ucureka kubera utarubaka Oya. Kuyatora no yatora ni nka kujya nawe ushobora kuyumvira ati tora ndaguhaga fan. Ibyo ni ibintu biri simple. okay parfait nawe tubwire n'umunsi urukundo ruraperekeye kuko uracapanze nturubaka cyane kwereke bari yabubatse gusa Nkuko Genevieve yabivuze mu bisanzwe nabajya bubakanye nibo novuga yuko babirekuriwe.
natwe tutaraba kagerwa rukundo rero twebwe ntituraba oya ntirubaraba mureke gushuha mureke gupapa areke parara oya akayiro gake n'agafire sawa turi kumwe na Bera nawe Bera urukundo niko ugumva cyane sha kubwanje ngerageje kuraba kukuntu jeunesse y'ubu vraiment babishuhi mugabo ntibibaraba nibabirekera abo biraba ego umviriza Madabisi wabishugwe nta jambo afise uyu munsi ayo mashugwe ntadushaka I love you natwe baratubwiye birangira batuciye amazi urafise wari kubwiye nawe iryo jambo batubwiye sasa bakarije ndarimubwira ahubwo oya murabwirana none murabwirana n'umunsi mukuru w'abakuru jewe umunsi mukuru ka 5 wonsi yego ubwawe niri uwo munsi ntubaho oya premo uyu munsi urabaho kuba werekeye ariko nyene nka twebwe nyirumva nyene ntibituraba twebwe ntibituraba twebwe ntibituraba twebwe gusa turabiraba turaca abapagasi mu bisanzwe kuko turapagasa okay ariko mwese muracari ku isoko je ndi ku isoko ego umukiriya nk'ama yoboneka umwakira umukiriya bivana no kuntu tumvikanye N'umwegere. niko kagoye n'umwegere ngo batangure kumusanga ujya mukobwa mugufi mwari kumwe baduhaka nimero kiwe umwegere wewe akabeyi niko kogomona bazovugana na mutanga Kuro turabashimiye kuri aka kanya mwariko muratuganirira ku bijanye n'umunsi mukuru w'abakundanye amengo uraturaba abandi ngo ntibituraba jya muri comment tubwire nawe uyu munsi mukuru uraba bande ariko rero twinjira neza mu kiganiro c'uno munsi nk'uko twemaze kumenyera tuba indirimbo zitandukanye turaja mu Burundi turaja mu Rwanda tukabatana indirimbo z'abarinzi batandukanye haba mbere ku isi yose n'umunsi turaza kuja mu Burundi tusimbere mu Rwanda no muri Congo turaza kujayo abantu bariteguye gutamba sivyo muri rap sawa reka tugende reka dutangure neza na neza twinjira muri kino kiganiro ino ndirimbo ihimbaza igatazira Imana y'uno muririmbyi w'umurundi yitwa nde yakoze iki mukanya mukurikane ino ndirimbo ahesa akaririmbo ni indirimbo mukanya turagarutse Wow.
neza mwite Sabasi Burundi hariya kuri channel yiwe ya YouTube. Umurinda wa mwanditsi mwiza afite indirimbo nyinshi mwagiye mukunda, hari Tangazo la Mbingu n'izindi nyinshi. Tangazo la Mbingu murayizi? turayizi cyane. Matumbe Tangazo la Mbingu, Mungu tuambie Tangazo la Mbingu, tuna hamu nalo, tumetangaziwa vifo na mabaya mengine. aha, Tumetangaziwa mikutano na mambo mengine, ila kwa sasa twahitaji tangazo la mbingu. Yesu Kristo tuambie tangazo. ya habari ya ukocho. Sabasi nkuru nziza rero urumva gatatamba yirorera abo dukorana muri Transit Hope Ministries TV. Bose bati twebwe turimo turayizi, Ndakunda cyane. bati tureke dushire mu gahogo, ariko babirangira bayitovye. Ariko Bera na Perfect murashobora kuronka amanota ngira ngo saba wo bangahe? dutegereza kuyitoba kuko si iwacu ni kopi. Muri make muti original ya Mario original niko mugize pirate. Iyi ni kopi ni iri ntiri ankule noir et blanc. Ariko tubashimire ibintu biratera intego muri Remvye kumva ko hari abantu babiri batatu bashobora gusubiramo indirimbo yiwe, zerekana ko bayikurikiranye igihe kirekire baba bayizi. Sabasi nkuru nziza ati bomoka Yeriko, ariko ari umuti Tangazo la Mbingu turayizi. Genevieve muri iki Sabasi nkuru nziza umuti kwiki? Muri iyi Sabasi nkuru nziza ndamukunda cyane. Cyane cyane nkunda ibikorwa byiwe, uretse nubwo aba ari karakina filme naho nyene vraiment ndumva yuko ufashijwe. Kubera ko hariho nk'ibintu aba ariko arakina byo mu buzima bwa misi yose usanga koko byigisha umuntu. Ariko hageze mu ndirimbo naho hari indirimbo ngera ko nkubandarize. Kubera ko hari Yeriko ziba ziri mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ariko we yaciye aririmba tuno musizi bomoke. Rero Yeriko ziri inyuma yanje canke ziri inyuma y'abariko baradukurikirana. Nibizera zirabomoka mu izina rya Yesu. Tuti amen. Abariko baradukurikirana uvuge amen. Wizere ko Yeriko ari kubangamiye nayibomotse. Bera Sabasi umwe navuga ati twayatse wumva atubwiye ngo bomoka Yeriko. Yeriko yavuze uyizi cyangwa yumva ku radio no kunyara? Oya, Yeriko ntabwo tuyumva ku radio. Aha Yeriko yavuze yashotse kuvuga nk'ibintu by'ibigeragezo biba ku mwana w'umuntu. Abantu tugenda duhura n'ibitsitaza byinshi, ibitugora bari byinshi. Rero Yeriko yavuze ni kirya ubona yuko wewe kimeze nka donc nka barrière iri imbere yawe, niyo yashatse kuvuga ngaho niyo Yeriko. Kuko turabye no muri Bible haravuga yuko bazungurutse Yeriko inshuro 7 hama kirasenyuka. Rero nawe yashatse kuvuga iyo Yeriko nyene y'ibya bibazo ubona, bijya bigerageza ubona, ibinazi byose biveho bisenyuke kugira ushobore kubona inzira igushikana hamwe washaka gushika. Tera sanze mvuga mutumwa wewe. Aya mazina ya Bera. Okay, perfect. Yeriko ivutu habutu Yeriko ati bomoka senyuka vamva imbere mbisi anigire utahuriki. Icyambere Yeriko ntahura ko ari ibibazo ibigeragezo nkuko Bera yabivuze. Yeriko ni ikintu gishobora kukuzibira, udashobora kubona iyo uri kuraja. Afite nk'ibibazo birashobora kuguca intege, nk'ibigeragezo ushobora guhura nabyo ugasanga biraguca intege, niyo ni Yeriko. Mu majambo make rero Yeriko nkuko nyene Bera yabivuze. Nuko nyene ariko baradukurikirana inzere ko babitahuye. Bera yabivuze nk'umuvuga butumwa. Haya nawe urumoki. Umusenzi. Shani nyambara ya birakuraye. Yewe ndi umusenzi, umuvuga butumwa, ndi umuririmbyi. Byose biri muri jewe. Ariko waragabiwe.
Dimanche rero ikimaze cyishimwe tukibone. Cyane gose. Yako. Nuko rero nshuti n'abakunzi mukurikirana ibiganiro bya Transistor Ministry TV. Muri kumwe natwe turi kumwe namwe. Nta rungu. Tuva mu Burundi kwa Sabasi. Twerekeza mu gihugu ca Kenya. Twasanga umuririmbyi bita Pastor Tumaini. Atuzanira cover nziza cyane y'indirimbo bango nimekukimbilia ewe Bwana. Isaibike milele. Kwa numbi Kiswahili akayane kwa yumviriza. Tunakutukuza Bwana. You are one of our praises, our Father. Welcome as we worship the Lord today in Jesus' mighty name. Welcome to Heaven's Temple 90 with Kenya. If it's your first time here, consider subscribing and share the video widely so that we worship the Lord together in Jesus' name. Remember, we are living at a high time when the things are not working well. The Antichrist is at work. It is about you. Who will choose either to worship God or me? Utumvugo ruri gitambi yirege basi. Make sure you worship God in truth and in spirit, because God is spirit. But those who worship must worship in spirit and in truth. Kiswahili. Hiyo ni kwa ndio. Reka je murahuye mu mwuka na Kiswahili. Tangu ubusobanuro bw'iyo ndirimbo. Nimekukimbilia ewe Bwana. Isaibike milele. Kirundi. Safi sana. Mu Kirundi bivuze ngo? Mu Kirundi bivuze ati naje iwawe Mana kugira sinze maramari. Uno munsi canke nejo canke akisema milele abavuze ngo milele bisigura ibihe byose bidashira. Aha. Kiri kidahera. Orarose atandatu ku 10. Parfait. Shira mu Kirundi ya majambo. None bera fash. Shana mwijuru no kwigwanako. Narirukiye umwami kugira ngo sinze kwaibika ndugu yangu nisaidie. Sino mukizi none ububi.
Zigakea. kavuga ko nyene Beramfasha. Ingemene vyebe nabatubwire Genevieve nawe ngira kaze ko umwanya une nama tutarapana turicari ngaha aha wumva ararica Shaka beramfasha. aho nandira sinzo maramare si maramare cyangwa sinzo maramare Milele ibihe ibihe bidashira ibihe byose urumva sinze nigere sibo maramare Parfait yasabye ubufasha amanota yo barayagabuye na Bella yari koronka 6 ku 10 urumva kaca batatu gusa umpaye maki atandatu utwaye 3 y'inyongera ukosoye akajambo kamwe abayicenda Genevieve ni munanire cyendo ngirindi rimwe gaturabe Genevieve nawe abarundi bari baradukurikirana ariko batumva igiswahili ariko nondire nikaba yabafashije yashire mu kirundi y'amajambo Ibana namanitse amaboko. Jena nagerageje. Genevieve rabo ko nubotana amanota abiri bazi Hako sigura amahopa. no Nopfuma mora ngamanika amaboko. uraba neza mbere usanga utwaye amanota yose kuri yose kuko vuga ati ko mvuga ibyo ntazi nkabesha abantu kuko nabadukurikirana tubakunda bakadukunda hako ndababesha mfuma nihorera Ariko ntaco. Ngomba ngire effort nzogaruka ndabizi. ugiye Asha. kwimenyereza Mu gatondo no mwijoro. na saa sita ntuhibagire Ego. nuko mwese mwabitoye abandi muratwandikira muri commentaire mutubwire bisobanura gute bino bintu nimekukimbilia ewe bwana nisaibike milele abatangosora naje muzongosore kuko nanje sanzwe ndabizi Pastor Tumaini kuva mu gihugu ca Kenya atubwiye iri jambo rikomeye ngo yagivuze ko ariko nawe ugivuge ko natwe baje tugivuge ko uvuga ngo naguhungiye ko ewe Mungu Mungu ni kirundi ngo naguhungiye ko mwami sinze maramare nukuvuga ngo ibihe byose sinze nigere maramara Bera nagitora narifise ikibazo bavuze nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele nawe usiguye naraguhungiye ko none kumenga ufise amadudu oya ururimi rwanjye kugushimike ururimi rwanjye rurimo amadodani ariko nabitoye ego wagerageje nawe menga noguha yayandi wama shaka ubundenganije wewe wavuze ngo narakwirutse ko narakwirukiye naraguhungiye ko iyo ndio Kiswahili sanifu tunaongea nchini Kenya nchini Tanzania pia ariko muri Kongo tumurindire safi azotubwira bana nyamuneza ngo nino ndirimbo rero kuva mu gihugu ca Kenya ni Pastor Tumaini igize cover ino ndirimbo nziza cyane katuyitura bari baradukurikirana mwese abari mu Burundi abari mu bihugu muri Afrika muri Amerika tuvuze Amerika n'icyo tuvuze baraya bose ndavyibaza ngira baravyiza byari iminsi nagenda siba kandi sinatonda kugira gira abanyeshuri rero kira kajambo babwiye ntibazo banayo wabonye oya rero mw'abanyeshuri mwe mudukurikirana murabona yuko jewe ntabizi gusa ndabahimiriza kwiga atashure nta kigenda mutonde ku masaha isaha n'isa moya n'inusu abo bamwe bagataha midi 30 ndibaza nimba bitarahinduka kandi midi 15 mperuka kiyewe abandi 13:45 mutonde ku gihe musohoke ku gihe ata libre mufata amakaye mwige musubiremo nta mwanya w'ubusa nuko rero baraye mudukurikirana
abantu byabaye ku ishuri nka Bella nimuze mubona aho yabonye baraba kwikana ino ndirimbo nawe urashobora gutamba aho uri kitsungagize ubonye no mwicaranye mushobora tera umuzungagize isiza Yesu ugiyoko isiza ugiyoko isiza ugiyoko uniokowe nukuri ndetse kwibeshe kirakunaniye je Bibiliya ndayisoma gake Bikira Mariya aho hantu sindahashika Bikira Mariya mabare n'abacamza Parfait tubwire ngama ndabeko usoma nukuri nanje rwanda yo ndahazi vrema naho ndashika kugira ngo ndahasoma ariko nta naho bagusomeye oya nta rega biriba ngahiga usoma hiba no wumva nibyo menda byumvise pe mana nyagasani uri muri mwavuga muti Transisop Ministry TV yaje hageze uko neza utaribwo mbuco byumvira cyane cyane ubwenge je nevye ninde yavuze amajambo dusoma muri bibiri bo jewe cyambere urabizi Kiswahili ni saa 8 okay bantu sigurire kwanze kugira ngo vaye majambo usanga nashobora kubitora okay amajambo kimwe turavuga ngo nisizame uniokoe cyo ni Kirundi hajya navuze Kirundi navuze Kiswahili mu Kirundi aravuga ngo sinibire nuntabare ninde yavuze ivyo bintu kibazo kirakunaniye cyananiye pe kumenya ni Mose Mose yari aragiye intama za Seruko yitwa Yetiro acabona igisaka kirurumba ariko ntigishe yegereje ngo akika bibiri bangara kika manga ngo arabikajya katabonetse uko ndakumva ariko marayika w'Imana amubwira ati Mose we ikivyo bintu wamenyereye kwetura izo nkweto zawe ko ahantu arahera ahantu hagaze kutagashirako ahantu hagaze arahera nuko rero
ikibazo aha akenshi hari igihe dukunda kuvuga twumva ngo inkweto tukibaza yuko ari birya birato twambara ku maguru shaka mudusigurira ako kantu inkweto ni iki jewe ubwanjye ndashobora kuba ndabizi ariko abariko baradukurikirana bakaba batazi ico bisigura nibwo bizi tubwira kubasobanurira okay inkweto ico bisigura ni nk'ivyaha vyacu kubera ko iyo uri kuriva yanga novuga yuko uyu mubiri wacu ni ingoro ya mpwemu yera rero ingoro ya mpwemu yera ubwirizwa kwama wayisukuye buri gihe misi yose koga sukoga n'isabuni ariko Bibiliya iravuga yuko umugororotsi ari uwamayiyeza rero kuba Mose Imana yamubwiye akura inkweto yamubwiye yiyeze akure yihane ibyaha vyiwe ya nibaza ko aruko je niko ndagitambura muri commentaire mu muhinyutse navuze byo bari byo kubiri nivuga cyane n'inzo yumviriye banaje naco ndayivuga ku barindire muri commentaire uritege ariko kandi tugarutse ku rundi ruhande ari inkweto zemewe nyine zitwa inkweto atari ibyaha ariko mu kwinjira muri studio ntaye ko twakuye inkweto twazikuye mugabo sizo nkweto Bibiliya ivuga aya mu nkweto ivuga parfait itezo twabara n'izirimo bisigure twumva umva mfete niba twajenga muri studio turakura inkweto nuko twazi ntiduhacafuze kubera hari tapi hasa neza ahantu heza rero twinjiranye za nkweto twavuye imuhira dufise kumbureho bagiyemo imisenyi iki bucafu twagejeje imbere y'umuryango tukinjira kugira ngo turabyambura ntituhacafuze ari ntabwo usanga hari umuroba nuko rero mwabumvise kandi byari byiza ko mwese avuga uko abitahura muri inzu yavuze ngo sinshobora gushima uko bibereye ariko nshitse mu ijuru bizonshobokera bisobanura uko bikwiye ariko nizere yuko mu gihe ca Mose habuze inkweto zigaragara ko yarazambaye ariko mu gihe c'ubu bitwigisha ko ibyaha tugenderamwo canke mugenderamwo urumva ko naje ntibikuyemwo kuko tuzi ko Yesu ari umunyembabazi yanga umuntu acagera ngo hana ngajenga vraiment ngo kameme ingi ibyaha nje naco yigiye abagomba ngo uwame wiyetsa izo nkweto rero zivuze mu buryo bw'impwemu ni ibyaha bigomba kuzikweture wihane wiyetse ubone kwegeraho Kristo ari twese dukomera amashimana turagenda ariko tugaruka kuri ya majambo yari karavuga wavuze amajambo ati nisizame Yesu yari Petero umunsi umwe Yesu agenda hejuru ku mazi Petero ati ibyo nanje umenga no bishobora ariko abanje kubimusaba ati wonyemerera nkagusanga hiyo Petero afise ukwitera gukomeye Yesu aramubwira ati ngo Petero afata aratambuka intambuko ya mbere perfect hari hejuru ku mazi apana ibintu byo kugira ngo ibintu ibi hejuru ku kiyaga aratambuka ariko Petero ageze hagati ati ahantu bankurikiye igihumbe hasi nabanda yabonye muri makico watuye nico kiba avuze kuyabona nyene acarayabona acaribira mu kiyaga niyo yacatabaza Yesu avuga ati Yesu we nisizame niokowe aravuga ngo ntabara sinyikire muri kino kiyaga ariko nunkize nayo macambo bandanya namwe yatura mu biyaga by'amageragezwa mu biyaga by'ubugwayi mu bibazo by'urukundo bandanye mwatura gwire Yesu ngo nisizame uniokowe semene amina wagiye hakurya mu gihugu cya Kongo naho tuhasanga abone muririmbyi urabatsombe ku bitatu bigeragere rero banda mubiko
ntijya kunanira nawe mujene mzee amenewa asha no muzi vanga uti Kiswahili go reka sigure numve karibyo basi yarambonye cyangwa arambona muri ivyo biri batakari cyayi kimwe muri ivyo nibaza kari arambona aha okay Bella nawe yabivuze muri kubu si muri kahise cyangwa kazoza bisigura yuko yambonye ameniona urumva arambona ni bimwe ego bamukabaza hapa kimenya perfect ahashize kuvuga ngo arambona hano tirishije oya sivyo sivyo ameniona ni wakati wa muda mtimilifu nikaise mpita kivi yambone ameniona hiyo inamaanisha kwamba Yesu ameniona lakini sio muda wa sasa ameniona kama saa 2 saa 6 no gitondo yambonye saa 2 burumwe nuko saa 4 saa 5 saa 6 saa 8 saa 9 saa 10 bivuze ngo amasaha yose yambonye aratubona agumari on umwanya wose igera ba oya agumari je nuko rero muri inzu mwe guca Kongo ariko sumwe mu bisekari babiri yitwa nde ingeto murari yitwa Bella Kombo amazina y'iki Kongomani nawe urabyumva Bella Kombo nawe utwa Bella hano ari nuko nshuti n'abakunzi ba Transistor Ministry TV ibiganiro twabateguriye kuri uno munsi hano bigarukiye ariko akaryoshe naho kagiye bavuze ngo bigahora mwitama ariko twakagumye hano kora subscribe kugira ugumane natwe uze wamba dukurikirana kuri kwa gusohotera kino biganiro Genevieve show y'uyu munsi wayibonye gute yarirenze cyane irenze ya Bella turangiza ku karirimbo ka mazina yawe yitwa Bella Kombo show y'uyu munsi wayibonye gute show y'uno munsi n'ukuri ku muntu ahava yirengagiza niwe tuganira nawe ikibazo ni fire ikibazo cyane cyane muri maguti niyahezagirwa nawe ahezagira abandi ego mu kuba eno video ino show ego na cyane cyane ntibacike perfect iyi ni Hope Show igice gira 5 bacumbise gutuma munsi byino munsi byari birenze nkuko n'ibindi byose biba birenze mugino munsi rero kubera haciye haba ino tariki ya rokatoze bamwe babizi ino munsi rero ni show ni yari ryoshe cyane rero ndabagiye yuko boza bakifatanya natwe mu kumviriza kino kiganiro ukuntu ino munsi cyagenze yego basabye
ko baca bakora iki kugira ngo babe bagikurikirana buri munsi aya ni sabuzi karaye dore ko ndacyumvira ukuntu ndakivuga rero kivuge tu subscribe bukarasi ngo iki subscribe oya reka nawe ngo subscribe bera doga kuri mikoro tubwire ico kintu umukosoro bera yakumbaga nimwe ngo sinzi kuvuga bivuze ko nawe atatatse ngabe abona icyo kintu si parfait wenyine Eh. abantu benshi ngahandi cyangwa cyadukubise hasi nawe urimwo si teteri aha turi benshi Oya, reka. gusa na demega nogerageza gerageza two bavuga subscribe ngo subscribe wow aya nayo wawe Cheneze wewe wagerageza cyangwa usanzwe ubizi nogerageza gerageza twumve subscribe sabuso so sabone basi kivuga mu cyongereza biracangana sabone ni kifaransa mu Kiswahili ni kwiyunga kujiunga ah kwiyunga Kirundi. kujiunga canke kwiyandikisha mu ndimi zose muravyumva aya mu Kinyarwanda nogira mu Kinyarwanda nogira Fidele aho mu Rwanda i Kigali tubwire nawe uraza kutubwira uko mucita nayo aratubwira muri conference inshuti yanje ari muri amwe bita ngo ni banyamwema ariko n'umukozi w'Imana kandi akomeye cyane abikora neza ngo n'umuririmbyi mu minsi iyi team izoje Kigali kandi bazotwakira Fidele tukuramutsa uri hose umuryango wawe wose turangiza bino biganiro tubabwira yuko ari subscribe sabone mu Kifaransa ibindi mwavyumvise kuri mikoro ya mbere muri kumwe na Jenny Prote bakingiwe cyane Mr Poro mikoro ya kabiri y'uburyo bwanje hari witwa Geneviève niyo kwizera tugushimira ko abanyatse mu biganiro Geneviève murakoze cyane kwari wasamaye ndiko ndagushimira ukashobora gusamara nkuko abasamaye mwese inkoni parfait sawa tugushimira nawe ko abanyatse mu biganiro rero twari kuri mikoro ya kabiri y'ibubamfu murakoze cyane kacambo bwiye abari baradukurikirana akaje umuntu babwira bari kubahezagira bari kubapfuma kuko yiriva ngo ndabifurije umunsi mwiza Imana yongere ibazigame yongere ishitse indoto zanyu zabo n'abarose nabi egari umuntu arota nabi oya simvuze ziriya ndoto zo kurota deja hari umuntu ashobora kwiyumvira nka vision nibyo nashatse kuvuga hajya vision mu kirundi ni iki iyerekwa canke imbono hapana mubono bera tugushimira nawe ko abanyatse muri kino biganiro nagenda bashimiye cyane kamo mwadutuye mukatwiyumvirako ukuri merci beaucoup kuba atazi igifaransa merci beaucoup ni iki murakoze cyane murakoze nawe gira kacambo bwira bari baradukurikirana rero akajambo kamwe nobabwira ni uko nobatera intege nabo nyine bakomeze kudukurikirana bakomeze gukurikirana ibikorwa bya Traces Hope Ministry TV kugira dushobore kuzamurana dushobore gutera iyindi ntambwe twese hamwe muri rusange murakoze rero mwese mwari kumwe natwe kuri zino mikro tubashimira namwe mwadukurikiranye aho mwari mwicaye canke muryamye canke muhagaze muriko mutambuka n'amaguru y'ikirundi ariko inyarwanda canke y'ikizungu bivana igihugu cawe muriko ariko murafungura muri ku meza ariko nta muntu aja ku meza yicara imbere y'imeza canke inyuma y'imeza ivyafungura nivyo bija ku meza ubwo umugore ngo turi ku meza wapi muri inyuma y'imeza imeza ikaba imbere yanyu tubashimira ababirose ubunyene tuyifuriza akayabagu ababonye kino biganiro ari mu gitondo tuyifuriza igitondo ciza abari mw'ijoro namwe mugira ijoro ryiza tuze kurota Imana n'umuhungu wayo Yesu Kristo na mpemu yera tuzosura mu biganiro by'undi munsi bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa.
nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.